Swakumvise akarimbo ka monja hari 2010 na kangahe Ako 2014 2014 2014 hari Argentine ndetse 2014 bakiniye mu Budagi cyangwa muri Brazil bakiniye muri 2014 bakiniye muri Brazil ni mwamaka novuga Neymar yavurika bamuvunye umugongo abadagi banyagira Brazil bitekindwe kubusa ari kubusa cyangwa hari kuri oyayi barakiri mu ntuze yari demi finale yarinde yari quart final hari muri kare babanyagira ibitekindwe birenga Argentine cyakazi gikombe Leo Messi yari 2014 Leo Messi yari akiri umwana ngatse hari umwaka nyine nivyo Celeste twinjira ku mugano wa Buraya afere Lionel Messi beshi bamurungika kwa Barcelona byanse byagenze gute abandi bamurungika muri Arabia Soudite musore ku munsi waje gufata ingingo atakona vango yerekeza muri Amerika muri equipe ya Inter Miami musore havyisha ashobora kubona garuka ko Celeste aravuga ngo nta undi muguna nifuza kubona nakinira atari equipe FC Barcelona atari indi miguna tsere ku mugani wabura yashoboye kubinandondera atari ko FC Barcelona ndazifuza kuyikinira atari ko hari kimwe nashoboye kuba ngaya ati nta perde frère yabo nigeze mbona yanditse inashiko n'umukono ati byinshi byavuga mu majambo ati kindi nashoboye kubona nka kuja kukina equipe FC Barcelona ati ibintu byo kuvuga ngo baza kurukana abakinnyi nabo bagabanya imishahara ati ibintu byo kubaho no vuga ngo udepanda ubundi muntu ati birashoboye kuba ndabisezerera ati abavuga ngo nashoboye kuba novuga kuja muri Barcelona kuja n'ubukene Burundi ngomba gafaranga naje muri Arabia Soudite ati ariko hari byinshi novuga ngo nifuza kuba nakora ati sinifuza gusubira kuba mu bihe nabaye kwa Paris hano hategeze hanyorohereza nabayeho bameze nabi ati umuryango wanje n'abana banje ntibabayeho neza mu Bufaransa uyu munsi tuvugana agiye ko novuga yerekeza ku mugani wa Amerika mu mugwi novuga ngo uri mu kibanza ca nyuma uyu munsi Celeste muri novuga ngo muri zone est uri mu kibanza ca nyuma hariya muri Amerika ko bakina bafate imigwi novuga ngo muri zone est n'indi mugwi muri zone ouest bakayiteranya uyu munsi biteranyiriza gusanga equipe ya Inter Miami iri mu kibanza ca 27 mu nkino novuga ngo kimwe zati maze kubinakina imaze gutsinda inkino 5 isindwa inkino 11 amanota 5 n'umwenda w'ibitsindo 6 niyagiye gukina kubakina Lionel Messi Celeste banga novuga kuja kwa Barcelona banga kuja novuga ngo muri Saudi Arabia aho bagenzi bariko barerekeza Lionel Messi novuga ku bwawe ingingo yashoboye ko yo nafata sazo rivuga kwiki Leo Messi buriya nibaza ko mbere ko novuga kindi cyose untunge gato mbanze mvuge amajambo yavuze ubwiwe basi umwe abakunzi ba Barcelona n'abakunzi ba Saudi Arabia novuga umupira wabo navo bavyumve nibibaze ko yabahemukiye Leo Messi buriya nawe afise gahinda urumva Leo Messi yavuze ati I will not return to Barcelona I will join Inter Miami urumva singarutse Barcelona singiye mwa Barcelona ngiye muri Inter Miami urumva yavuze kandi ati I really wanted to return I was very excited to be able to return, but on the other hand, after having experienced what I experienced when I left, I didn't want to be in the same situation again. Urumva? Tinive narashaka nava kugaruka. Ariko mugabo kurundi ruhande ivyo nabayemwo uko nabayeho igihe nahava uburyo byagendekeye sinifuje ko nubwa vyosubira kuba nkuko vyagenze uwo mwaka nivyo ntifuje cyane urumva I didn't want to leave my future in someone else's hands ati sinashatse gushira akaza kanje mu maboko y'undi muntu atari jewe urumva Although I heard that I was said that La Liga had accepted everything and that everything was fine for me to return, there were still many other things that had to happen. Urumva ati nubwo La Liga remeye ko basi nogaruka bokongera kungura buriya hari ibindi bintu nyuma novuga byari kurinda novuga kuba novuga namwe mutabwiwe vyatumye nanje novuga ntemera kubiba urumva yonge kandi ati I heard that Barcelona
had to sell players or lower players salaries and the trophies that I didn't want to go through that. Yes. Narumvise ko Barcelona Yifuza- kugira ngo ngaruke Yes. bagomba kuguza abakinyi benshi batandukanye cyangwa se kugabanya umushahara abakinyi bavuga batandukanye Icyo kugira nawe bikunde icyo kungaruka. nawe yanka Ivyo navyo araza akamaro k'umukozi yumvira uri umukozi mugenza wa radio novuga muri sityo kanaka akugabanije umushahara buri muri maza guhuza n'uwo muntu nkuko nawe yavyivuga ati nkaza bamwe babona mu nk'ingorane kuri jewe nshobore kuba ntanisanga neza mwiriya ati sinabikunze rero yongeye ati when I left La Liga had also accepted that they could register me and in the end it couldn't be done. Urumva ati buriya n'igihe nahava byari byavuze ko La Liga yemeye yuko banyandikisha maze gusinya ariko buriya byaruye kutaba nabyo kandi ariko byarambabaje. Jambe Tebas yarahemukiye abakunzi ba Barcelona. No Tebas wumva ko yari yemeye ko Messi bomwandika. None ubwa mbere yabatanye bari hehe? No La Liga yaravyemeye ko Messi mwa Barcelona yo kongeza navuga amasezerano ariko kandi bakamwandika La Liga yamaze kuvyemera ariko ikibazo cyabaye kwa Barcelona ubwabo nticyabaye muri La Liga. Agashahara ko kumuhemba. Urumva yonge kandi ati actually I spoke very little with President Laporta once or twice at most. With Xavi I do have a lot of communication. Yes. Ati buriya Laporta je ubwanje tuvugana gake nka rimwe cyangwa kabiri ariko Xavi we tuvugana cyane. Urumva by the way cyane pe arumva ati kandi with Xavi we talked about the possibility of me coming back. We were very excited. We kept in communication. Xavi we twaravuganya kenshi kuno garuka kandi byari bigyo cyane novuga twatunabyishimiye ariko n'ubu turacavugana cyane. So many things have been said. So many things have been leaked. So many lies were told, but I cannot go out and deny everything that has been said. Urumva ati byinshi byaravuzwe na byinshi kandi byerekana ko nosubire hariya n'ubu benshi byinshi byaravuzwe urumva ariko sinoja kure yabyo kandi ngo nongere mpakane ko hari ibintu byinshi byavuzwe byose byavuze buriya nyene buriya sindabekana byaravuzwe nuko Messi yagiye nk'abantu mwe bakunze ba Barcelona Leo Messi agiye muri Inter Miami amahigwe yanyu yuko Messi yobakinira Richard ari kuri ubusa n'ibice hafi nka kimwe gusa. Celestin uvuga ngo nayo majambo shoye kunda basoma ndetse bakunze ba Black FM Bingosport arababaye cyane Leo Messi amajambo uvuga ngo arababaye umusaza kubana uvuga atagabutse muhira kandi babwije ukuri ariko yabwije ukuri kandi kujyana ariko Celestin nabonye nuvuga ngo hari ibinyamakuru byinshi byandika ati Lionel Messi revre ashoboye kuvuga na koregeza muri Inter Miami ati nuvuga mu masezerano afite na equipe Inter Miami harimo nuko bashobora kubona mutiza amezi 6 mu equipe FC Barcelona cyangwa umwaka sina buri bundi mukinyi akagomera wa Inter Miami mugo bamutije kwa Barcelona navyo kandi novuga birashoboka ariko mugabo yari twabonye byo nta bihano bwayo navyo biracari bihuha ariko buriya navyo tuzokwemera uko bibaye ariko nibaza ko byavuze imbere yaho gato Leo Messi byavugwa ko buriya kuja muri Saudi Arabia umuryango we buriya ntiwabikunze cyane ndavuga cyane cyane bavuga umufasha wiwe Antonella Rukuzo n'abana biwe namukunda by the way anamwubaha novuga mu gafata urumva bamabuja barategeka tububahe cyane urumva byavugwa ko nivyo rega navugara amaze kwemera ko Barcelona yogura Leo Messi ikamwandikisha ariko novuga byinshi byari gukogwa harimo no kuguza abakinyi benshi batandukanye cyangwa se novuga kugabanya imishahara yabo ariko kandi harakandi kano kame kavuga abantu benshi novuga bataravye cyane byavuga ko Leo Messi asinyira Inter Miami hanyuma akaza mu nyuma kwa Barcelona ari uko novuga aje nk'intize nkino bakamutiza hafi amezi 6 cyangwa umwaka mugabo navyo buriya yari kuba ari deal yande ya Yohane Laporta na David Beckham wa Inter Miami president wayo ariko mugabo navyo buriya bizova n'uburyo Yohane Laporta bwiwe novuga zo byitwaramwo ikintu kimwe nuko mu misi iheze se wa Messi George Messi ubwo yaragiye mwiriya nzu ndava kwa Barcelona abwiza ukuri Yohane Laporta muri byinshi yamubwiye
amenshi novuga ntibabimenya ariko yamubwiye ko Leo Messi tayari yamaze gusinyira Inter Miami azogenda mugabo rapporta buriya yavuze inyuma bati Leo Messi twakiriye decision yiwiwe yayifashe nivyo kandi nibaza ko kuri kazoza kiwiwe ni importance kuri kuko buriya byavuye kuri we ni decision wiwe turayubaha cyane mugabo na twebwe nk'umuntu yabaye ngaha urumva akadukinira agakora ibitandukanye ngaho kwa Barcelona turivuza ko rimwe Leo Messi basi two musezera neza nk'umva twavuga twasezeye Busquets twasezeye Jordi Alba n'abandi buriya navyo uravye harimwe akantu yuko bishoboka ko Leo Messi yogaruka kwa Barcelona nk'inizanyo hanyuma bakamusezerana mvuge nyuma y'umwaka umwe cyangwa mvuga amezi 6 kugira ngo basi novuga asezere nk'abandi bamuha agaciro nk'uko abandi basezeye ndavuga Sergio Busquets n'abandi bagiye bahaca Celestin uvuga ngo utitaye kuvuga ngo kuriko biravuga irya nino uravye equipe ya Inter Miami ukarabona muzi equipe kibanza irimwo Lionel Messi niwe equipe yakwiye kuba anaje mu rugendo navuga no mwana equipe quick equipe kinamo no musi ndabanyira ibibanza vyiza ibibanza bine vya mbere Leo Messi nk'umurejane twemera twese tuvuga mu mupira w'amaguru kwisi kujokena novuga equipe iri mu kibanza ca nyuma urabona novuga ngo yashimye iki kubwiwe yasa amafaranga irepfe kuja muri Arabia Soudite yasigura kwa Barcelona bavuga ko yonagora novuga abandi bakinyi bageze nko yabivuze urabona yashimye Leo Messi kwa Inter Miami nibaza ko ubwavyo nta mafaranga menshi bamuhaye kuko nibaza ko ni miliyoni hafi 50 zama euro hubwo n'amadolari miliyoni 50 urumva nibaza ko paraporo novuga yawe muri Saudi Arabia yo ni make cyane ni make gose equipe ya Inter Miami Leo Messi hari afise inzu urumva nibaza ko buriya akeshi ndagenda kuruhukira nibaza ko buriya kiretse n'abana n'umugore we arakunda